Umukuru w'igihugu Évariste Ndayishimiye ari nawe arongoye ishirahamwe ry'Ubumwe bwa Afirika yarafashe urugendo rwamushikanye i Accra mu gihugu ca Ghana hari mu gitondo co kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa Mukakaro uyu mwaka igihe c'isaha imwe n'igice ku kibuga c'indege mpuzamakungu Ndadaye niho yahaguruka isaha 5:12 ya Accra muri Ghana nukuvuga isaha 7:12 mu masaha y'Ibujumbura mu Burundi niho yashika ku kibuga c'indege mpuzamakungu Accra International Airport aho yari yitezwe kurongora inama idasanzwe y'Ubumwe bwa Afirika ku ncuro yayo ya 20 ifise ihangiro yo gutuza ingwara zibangamiye ibihugu vya Afirika. Agishika ku kibuga c'indege yakiriwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu wo mu gihugu ca Ghana nyakubahwa Samuel Okuzeto Ablakwa. Yakiranywe kandi iteka n'indirimbo zihayagiza ibihugu Uburundi eka na Ghana. Hari n'abarundi basanzwe baba muri ico gihugu ca Ghana bari baje gutegera se barundi mu kugaragaza urukundo bafitiye igihugu c'u Burundi mavukiro yabo. Umukuru w'igihugu Évariste Ndayishimiye avuye ngaho ku kibuga c'indege Accra International Airport baciye bamujana kuri Hotel Campings kiyaho i Accra ni naho yahuye n'abagize ibiro vy'ishirahamwe ry'Ubumwe bwa Afirika. Muri iyo nama idasanzwe ku ncuro ya 20 y'Ubumwe bwa Afirika yahariwe ivyerekeye amagara y'abantu muri Afirika. Umukuru w'igihugu ca Ghana nyenicubahiro John Dramani Mahama niwe yabanje kwakira abakuru b'ibihugu n'amareta bagenzi biwe hamwe n'abandi bashitsi batandukanye. Nyenicubahiro Évariste Ndayishimiye ari nawe arongoye ishirahamwe ry'Ubumwe bwa Afirika yaciye yugurura icese iyo nama idasanzwe ku ncuro ya 20 icejwe amagara y'abanyafrika. Indongozi z'amashirahamwe zitandukanye zarashikirije ivyiyumviro mu ntumbero yo gutuza burundu ingwara zibangamiye Afrika. Bamwe muri abo baremeza yuko abana n'abakenyezi aribo bamangamirwa cyane n'ingwara zitandukanye zibangamiye umugabane wa Afirika. Zaba indongozi zitandukanye zashikirije amajambo eka no mwishira hamwe Africa CDC baragarutse ku kibazo cikiza Ebola kibangamiye akarere k'ubuseruko bwa Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Inyuma y'inama idasanzwe y'Ubumwe bwa Afirika kuvyerekeye amagara y'abantu ku ncuro ya 20 umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'Ubumwe bwa Afirika nyenicubahiro Évariste Ndayishimiye yarakiriwe na mugenzi wiwe wo mu gihugu ca Ghana nyenicubahiro John Dramani Mahama. Abo ba nyenicubahiro bompi baraganiriye kuvyerekeye imigenderanire y'ibihugu vyabo be no gukomeza imigambi y'iterambere ku nyungu y'abene gihugu. Isaha imwe z'agatondo kwigenekerezo rya 23 niho yaganuka ashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu Ndadaye yakiranywe akanyamuneza kagaragajwe mu ntambo kavukire. Indongozi nkuru eka n'ingabo z'igihugu nabo niho bari. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Nancy Ninette Mutoni yaciye ashikiriza ivyaranze urwo rugendo. Nyenicubahiro Évariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akaba ari nawe aramutswa ishirahamwe ry'Ubumwe bw'ibihugu vya Afirika aganutse ava mu gihugu ca Ghana mu rugendo rw'akazi aho yaragiye kurongora inama yahamagaje y'abakuru b'ibihugu n'amareta bagize Ubumwe bwa Afirika ku kibazo kijanye n'amagara y'abantu. Ibihugu bigize ishirahamwe ry'Ubumwe bwa Afirika bifatanije nabo basanzwe bafashanya mu iterambere ry'igisa c'amagara y'abantu biyumviye ko iyo nama ari inkenegwa kugira ngo bashobore kurangiza ikiza ca sida, kugwanya ingwara z'ivyaduka eka mbere no gukinga impfu z'abavyeyi batakaza ubuzima bariko baribaruka kambere no kubaho neza kw'abana. Iryo hangiro bihaye rero ni hangiro ryo gushika mu mwaka wa 2030. Mu vyo rero bashimikiye ko cane nuko
abanyafrika bo kwihingurira imiti bakoresha. Hanyuma ikindi kigira kabiri no gutekanya no kurondera uburyo no gufasha bugenewe amagara y'abantu. Ikindi no gushishikara inyigisho zikomeza uburongozi bwiza kugira ngo ivyo biyemeje mu cyo gisata c'amagara y'abantu bije mu ngiro. Baremeje rero urupapuro rw'inzira ruzobaranga muri ivyo bikorwa kugira bashike kuri iryo hangiro ryo gushika mu mwaka wa 2030. Iyo nama rero kandi yabaye akaryo keza ko nyencubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ashikiriza intambwe igihugu cacu kigezeko mu guteza imbere igisata c'amagara y'abantu mu bijanye n'isukura, mu bijanye no gukinga ibiza, mu bijanye n'inyigisho zihabwa abene gihugu kugira bikingire ingwara, mu bijanye kandi n'inyigisho abene gihugu baronka kwirondoka janye n'amagara meza, gufungura neza, eka mbere yararonse n'akajya gushikiriza na rwa rucanco rwa malaria ruheruka kongerezwa mu ncanco zikora mu gihugu cacu Burundi. Nyencubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi yarashoboye kuganira n'indongozi zitandukanye zaba za Afirika, eka mbere n'izo ngaho mu karere mu mashirahamwe atandukanye, baraganiriye ibijanye n'imigenderanire n'iterambere. Yarashoboye rero no gukeza mu maso mu yandi umuperezida aheruka gutorwa wo mu gihugu ca Benin, aho yamwifurije kuzoranirwa mu mabanga aheruka gutorerwa y'umukuru w'igihugu. Imbere yo kurangiza urugendo rwiwe mu gihugu ca Ghana, nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yarakiriwe ku kirimba i Accra na mugenzi we John, aho baraganiriye rero bashira hamwe ku migambi yokogwa niyo bandanya mu ntumbero yo gukomeza ubucuti n'imigenderanire hagati y'u Burundi na Ghana. Aha niho dusozereye iki kiganiro. Imana ibandanye izigama Uburundi na Afrika nzima.